amajambo avuga ngo nizacu nimba yisize ko niyacu yarikoreye igihano kiroresha moro cabaye kuri we donc atwerekanye yene yashishaguwe so nubwo mwarimu yaza yigisha abandi ukamenga nyine abandi babiri ko mugabo jewe cha bumenga mbaye hano hintu nakabonge gerageza kwivira umuntu yashishuwe umuntu yatonaguwe umuntu yababaje umuntu yatewe amacumu kubera jewe mbona umva no hari abayesko hariho aba yes kandi urumva abanyagihugu birabacanga abakristo birabacanga dushaka tuvuge gutyo ugasanga ntumenya aho uhagarara ntumenya ingene wogira nte waza kubwira ibi hariho ubuvugishwa hariho ibinye jo bipa kuki bon sinoduta ko ibi byose bitahari kuko nibihabaye ubu na kera byari bihari nga Yesu nawe cyavuga ntavuze byinshi cyavuga ngo mureke ugwafu n'uburo bikurane kuko ugwafu ruzokwama n'uburo buzokwama ahubwo rero umugenyi ni wazoza kwisoba. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza muguwe neza mushima no gukora tudushima muri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkaba ndi kumwe na Chiza Pasteur umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ndamuhikaze muri studio ya BI aturamukiriza batwumviriza amatugane. Shalom shalom bizara ko muguwe neza. Yes, mazina bayavuze Chiza Pasteur cyangwa Pasteur Chiza musazi wa Yesu kakiza mu mutima amafaranga mu mufuko ibiri amaboko. Yes. Ayo namazina yongerwa ko kuyawe kandi. Sura numva ayo mazina. Pasteur Chiza cyangwa Chiza Pasteur musazi wa Yesu kakiza mu mutima musazi wa Yesu. Musazi wa Yesu kube. Yes, so impamvu hiyongeye ko musazi wa Yesu nuko rimwe na rimwe bikuba dukora hari abatabitahura abona umenga twasaze mugabo nibavuga ngo twasaze bazovuga ko turabasazi ba Yesu. Okay. Musazi wa Yesu hama kakiza mu mutima Bibiliya mu maboko amafaranga mu mufuko. Okay. Uransi byonye byose ubu bifise prem umeze neza none murakomeye cyane karibu muri BI rero dushaka kuganira. Yes murakoze cyane. Pasteur Chiza ninde? Bon turiko turavuga Pasteur Chiza hari abadashobora kumva ko ari izina ryawe. Bon ni izina ryawe rya vrai nyene witwa Pasteur Chiza. Yes izina ni Pasteur Chiza. Izina ni Chiza Pasteur umurimo Pasteur Chiza. Yes. Okay. Ninde rero n'umuntu nyabaki? Bon Pasteur Chiza n'umuntu nyene kigeretse ko n'umukristo kigeretse ko akaba umupapa fise umwana umwe n'umudamu umwe umudamu wo dusanze tuzi ko ari umwe nyene hanyuma bafise benshi bon abo nabonezera ko bataba bemeranya nibyo twebwe twemera ko imyizerere iratandukanye aravuga ati kurongora benshi nta kibazo ngabo twebwe twemeranya nyene ko ari umwe. Okay. Ubwana ubuto bwawe wari umuntu nyabaki? Ubuto bwanje nari umwana nyene atekereje adatwenga kumajinyitse kubera sizi impamvu nari mbaye uko nyene nabona twiganye no baracamagara washishwe mugabo nabwiye ati sinitwa washishwe nitwa Munezero vraiment. Yego nakuze ndi umwana akunda gukubita abandi bana vraiment hanyuma nena wabakubitirika babonye uvuge ngo wari utekereje hama ngo wakuzukunda gukubita abandi ntavuga mugabo ishure ryose nizemo nagomba kumva rije nganje nyene ata wundi nyene hagize undi yumva umengaragaje muri rya shure waba umuhoye. Yes twaca dukozamwo bo nakuze guco nyene hanyuma ndiko ndakura ndaja no mu bintu byo gukina kati nkuko mugabo nguraho nyene mwe mu Imana binkuramwo ndafatwa nkorera Imana undi mukozi w'Imana. Okay. Kugira ngo none gukina karate na makosa waciye ubivamo kubera winjiye mu byo gukorera Imana cyane? Gukina karate si kosa ahubwo nuko buri kintu cyose n'umwanya wacu kandi hari ijambo ry'Imana rivuga ngo byose turavyemerwa ariko si byose bitugirira umumaro. Yes. Okay. Urumva ko wari wakarira abandi bana urimo wavukiye mu muryango w'abana bangahe wavukiye? Bon navukiye mu muryango w'abana 10.
mama umwe na papa umwe yego n'abana 10 sibyo ko ukagira kangahe boje ngira gatatu bongira gatatu imfura n'umukobwa amagacaza amasa agenda iciza donc ugira kane bo waro yabana ngira kane mugabo waro imbyaro ngira gatatu okay mwese munacahari hapfuye umwe bukuru niwe yapfuye abavyeyi bose bariho bariho okay umaze rero gukura ukagira wabayeho mu buzima buhe mu mashuri warabandanije canke byagenze gute bo sinabandanije ishuri ngo ndarirangize ahubwo sinovuga kurangiza umwe niyo yavuze ngo kwiga ukayamara mugabo sinzi ko ari kuyamara ahubwo ngira yamaze cimenga abandi babura yandi biga bo narize ngera mu mwaka wa 6 by'amashuri cyane bivamwo cyanje mu bintu nyene byo kwiga ibintu by'imyuga yego ushukora biki bo nacenje mu bintu byo kwiga ibintu byo kubaka ibintu byo kubaka nyene zina kintu cyose gikoreka mu kubaka uhereye hasi kugera hejuru gushika winjinzo ubu rero urumva nk'inzu umuntu aguhaye urashobora kuyubaka ukayirangiza ukayishikana hejuru nuko ntoyimara ndi umwe shashiramo abandi mugabo urabishoboye urabigiye cyane hanyuma ibyo gukorera Imana watanguye kubikora cyane ryari bo byo gukorera Imana natanguye kubikora cyane en 2014 ariko nagiye gukora cyane ku muvuduko weju cyane en 2016 Imana ikirankoresha itanguye kumworesha ibidasanzwe nyene ico wibuka umunsi wa mbere kugira ngo urumva wowe wambwiye yuko ego nawe wari utekereje ntwari usanzwe usenga cyane kugira ngo wiyumvemo ibintu byo kuja gusenga kuryo bavuga umwe wese mu bantu basenga cyane ari umuntu avuga ati jewe umunsi nimvamo ikintu canshituye ikintu nibuka byagenze gute nawe bo ukuntu byagenze nibuka twari ko turiga ifatanye ijambo ry'Imana uko umuntu ara mu bintu by'Imana nyene mugabo agenda kura kurya umwana avuka ari muto hanyuma akagenda kura n'ivy'Imana ni kujya nyene so rero ndibuka icyo gihe twari ko turiga ijambo ry'Imana twigishwa n'umwarimu umwe umwarimu yereka twigisha ku ijambo ry'Imana usanga muri Yesaya 53 uco hari amajambo avuga ngo ni zacu nimba yisize ko ni yacu mere ikoreye igihano kiroresha moro cabaye kuri we donc atwerekanye yene yashishaguwe so nubwo mwarimu we yaza yigisha abandi ukamenga nyine abandi babiri ko mugabo jewe bumenga mbaye ahantu h'intuntu n'akabonge gerageza kwiyumvira umuntu yashishuwe umuntu yatonaguwe umuntu yababajwe umuntu yatewe amacumu kubera jewe mbona umva nogira amasheshi menshi nyene kuri uwo mugabo nyene yabonye amabi menshi ku bwanje bo naho nakuye nyene ibigumbagumba byinshi ndetse n'inguvu nyinshi zo gukurikira Yesu okay tuduge kuri carrière yawe usanzwe uri muririmbyi kandi ufite indirimbo zitari nkeya ufite na album ibintu abaririmbyi benshi usanga batariko barakora wowe urafise urukurikirane rw'indirimbo ni 11 urukurikirane rwitwa ndakayangana ego ndakayangana kubera iki wahisemo kwita iyo album yawe ndakayangana impamvu nahise ndakayangana ndumva ikiri mu bwiza gushininga nyene kugaragara nyene ko usa neza impamvu nahise ndakayangana nagombye kwerekana umuntu atarakira ubuzima bw'Imana muri we ngene abameze abari umuntu nyene asa nabi muri maka ngabo nyuma yo kwakira Kristo Yesu umuntu acakayangana yes rofre vuga ngo yamaraso yavuye ku ganje amacamera ho nyine ndakayangana yes iyo ndirimbo yasohotse muri 2021 imaze imyaka 3 iyi ndirimbo ya mbere wakoze wayikoze ryari bo navuga ko hariho kwandika hariho no gusohora rero sinzi ko mumbajije kwandika duhere kwandika kuko urumva kugira urinde usohora indirimbo waranditse yes bo indirimbo ya mbere navuga ko natangiye kwandika indirimbo muri 2014 nyine nibwo nanditse ubundi indirimbo nyinshi nanditse natangiye kwandika nta nizo nasohoye natangiye kwandika indirimbo cyo gihe ariko ndakora akazi nyene ubuzi bwacu nyene bwo kubaka kandi ko ndivya ko ijambo ry'Imana cyo gihe ariko ndakora platform mbere hanyuma mbo ncangura indirimbo yitwa ndayibuka yitwa muri Yesu ntabombe ndakaririmba nyene ndakaririmba hanyuma yaho nyene zindi wowe no kuvuga yuko waba uri kurubaka ugacuronka inspiration ugaca ubwira cyane hama nashe ni mugoroba nkandika
yes. Okay, donc uco wandika indirimbo yawe ya mbere uvuga yuko wayanditse muri 2014 yari yohereye yitwa muri Yesu nabo muri Yesu ntabuhombe. Hanyuma mu nyumugendo none wagiye urazikurikiranya gute, wazishiriye ko rimwe byagenze gute? Bo kwandika urumva kwandikaho kwandika hamwe no kuzisohora. Bo kuzisohora urumva ko twagiye gukora indirimbo ndetse nabo twari kumwe usibye ko nije nandika ko nari sanzwe ico gendongoye worship team ya muri Eglise ambo twagiye gutangura gukora indirimbo en 2020 nibwo twaje muri studio hanyuma en 2020 nibwo twagiye kulansa album y'indirimbo 11 yes. Okay, inyuma yo gusohora ndakayangana wabonye byakiriwe gute, mbega muri societe wakigwa gute uri nk'umuririmbyi surtout mu bantu bubaka, kuko abantu bubaka umuntu ariko araraba turaca ku mazu menshi abantu bariko barubaka urabona ama comportement baba bafise, wowe nk'umukristo witwara gute muri bo uzeti byakiriwe gute? Reka vuge ko byakiriwe neza cyane vraiment uburyo bere bamwe ni bambwira ati none ga pastor ciza kariye kuririmba uri hehe ko tubona kigege waruje nyine ku mvuduko uteye ubwoba. Bo bamwe ndabwira ko sikuvuga ngo naricaye ahubwo ndakomeje gukora mugabo novuga ko nakiriwe neza cyane kuko bamwe yowe nivyo bavuga bigoye je nasanze bitagoye. Ari bambwira ati kugira indirimbo zazivuze ku radio biragorana, kugira abamenyesha makuru bakwakire biragorana mugabo je nafashe umwanya gusenga mbona nabo bavuga ko bagorana ntibigeze bangora baba naba ndetse aba mipro abande muri ibiganiro bya Hit Connection so nandi nabona nyine uwo ndondeye wese anyitaba amakabikaze nta sinovuga ngo ari ibintu byangoye vraiment. Okay, neko ndakubaza rero kuba umukristo mu buzima nko mu bantu bubaka urabona ukuntu baba bameze n'abantu usanga bavuga imvugo zigoye bapfa ibyo sinzwe no vuga nawe urabizi. Nako ndakubaza ubitwara nko gute, ubibamwo gute, ntaco bikwitira ku buzima bwawe bwo Kristo? No, ntaco byica vraiment, ntaco byica. Impamvu ataco byica ku umukristo si izina, ku umukristo n'ubuzima. Gisigura ngo nkufashe inkoko kayijana mu mpene, inkoko nta buzima bwo kwabira ifise mugabo impene irabi ubwo impene ziriko zirabira inkoko niza kwabira kuko muri yo nta buzima bwo kwabira buriyo. No kuvuga wowe ntaco bikwicira aho umuntu yogushira hariho hose ntaco byo bitwara nta kibazo kirimo. Okay, nagira ngo umuntu yitandukanya nabo bantu wari bategeza ko ugendana n'abantu bagendana mu bintu byo gusenga cyane none bishitse ngo bakaba bavuga ibintu bidasobanutse muri kumuca ugira gute? Bo muri kumwe urashobora kugerageza kubaganiza ikindi kiganiro mugabo vyanse naho no guhana nabo cibandanya we n'ivyo rimwo ayi mukabandanya akazi kugira ngo woba warabajije abavyeyi bawe gituma bakwise Pasteur. Bo narabajije nabo bambwiye ko bari basanzwe papa yo yari umupasteur canke byo beko ubundi pasteur burya mu ijambo rimwe gisiguri pasteur mu ijambo rimwe tuvuga n'umukozi w'Imana yes ni numwa y'Imana nyene. Okay. Bari bakijijwe nabo bari basanzwe ari abapasteur canke? No, ntabwo bari bakijijwe n'ubu ndetse n'abakatolika. Yes, basenga muri katolika nigeze kubabaza igihe kimwe ndabaza kweri kimwanyise pasteur ambwira ngo vyatuje muko nyene natwe. Yego ko babinyise nyine mutoyi urabona ko muri katolika babatiza abana bakiri bato barambatije nyine ko iyo zina rya Ciza Pasteur nikete ryo muri katolika ni Ciza Pasteur umva nabo nyine ntibitawe nyine babikoze nyine. Kandi iryo zina urabona yuko ryakugiriye umumaro bijya bavuga ngo izina rirakurikirana canke iki wowe kuri wowe wumva ari byo? Bo izina rirakurikirana cyane rero ndetse nana n'ubundi muntu wese imisi yose ugiye kwita izina umwana wa manzi ugiye banzu rikorereko abasanga bitwasanze rugeze bambaye haga bande so mugabo donc izina nyine ushaka gukurikirana umuntu ariko ni byiza ko umwana umwita izina ry'ubwiza nyine wumva sinakuze nshaka kuba pasteur mugana byisanzemo. Ubu rero uri umupasteur? Yes. Okay, nibihe bikorwa rero urangura inyuma yo gusohora indirimbo urukurikirane rw'indirimbo zitari nke canke niki kintu kurategura gukora ubu? Bon, ubu ngubu mina misi usibye ko nabwiye ko
muri we yigeze kumbwira tuba dukundana ikiganiro ngo nambaye costume zibiri ngo nambaye costume y'uburirimbyi na costume y'ubwungere rero abantu barabizi ko dukorana mu mpande zose benshi bagize imisi banyishyuza ngira ati indirimbo zirihe warazimye nyene muko ririmba ariko sinazimye hari indirimbo zingahe ko ndiko ndakora usibye ko ntobabwira ngo nyene ziraje ko igikorwa bisaba kucitondera kugira ngo gise neza hanyuma muri kamvuge uko nyene muri itereme muri costume y'ubwungere naho ndiko ndategura igikorane kizoba umunsi umwe kuko ni instruction donc ni ijwi ry'Imana ryanje ko gutegura uwo munsi rero nizera ko abantu benshi bazoba kirimo kandi kikabafasha ndiko ndakibategurira. Okay. Yes. Ukakibategurira gute? Bo ari amasengesho kizoba ryari ni kiki catumye utegura ico giteramo? Yes, chatumye ndagitegura ari amasengesho narigizemwo imisi ari amasengesho rero niho mwe mu Imana yagumya anganiriza ambwira ngo umugore w'uvugishwa ategura umugore w'uvugishwa hanyuma ngerageza kwaza mwemo kubera iki mbwira gutegura umugore w'uvugishwa amagerageza kunganiriza bifatanye no kukuntu umuntu ashobora kubaho amagategura ati muri uyu mwaka nzokora ibi nibi ngere kuri ibi nibi amakaza gusanga umwaka ugiye kurangira atakintu na kimwe arashika ko muri ivyo bintu byose kenshi ugasanga n'ivyo bintu byamuciyemo n'Imana yabimucijemo ati uzogera kuri ibi nibi ngo bivanye n'ama challenge no tubazo dutandukanye yagiye ahura nato ugasanga ari ingwara ari biki arokura akazi ari kugira nte bya bintu byose umwaka ugomburangire atabigezeko hanyuma mwe mu Imana bira gutegura umugoroba ko dushobora gusenga hama tukanarekura amajambo y'Imana ku buzima bw'abantu ndetse natwebwe turongowe na mpwemu yera tukagira ico twatuye kuri ibyo bintu ugasanga muri aya mezi abiri asigaye umuntu arageze ku bintu bidasanzwe kuko umwanya wari wose nubwo umuntu umwe Imana yashaka gukora ikintu kidasanzwe. Yes. Ico giteramo wavuze ko gitegekanijwe itarike zingahe? Yes, gitegekanijwe 29 29 z'ukwezi kw'icumi. Yego, asanzwe nkore dukora imirimo y'Imana nyene mu buterere. Hatumiriwe bande mwabitegekanije gute? Yes, reka ndabivuge neza kugira abantu bitahure. Navuze ko umugoroba w'uvugishwa bimwe nariko ndabivuga kuri uwo mugoroba. Uzwari n'umugoroba wo gusengera donc impera guheza umwaka umuntu aheza umwaka vraiment aguwe neza kandi umwaka urangire afise intahe idasanzwe nyine ibyakoretse umwaka wose. Bo ico gikorane cy'ubuvugishwa giteguwe le 29 z'ukwezi kw'icumi donc romba turangiza ukwezi kw'icumi le 29 ukwezi kw'icumi aho dukora imirimo y'Imana mu buterere ishengero gitwa Eseisera ku bantu batahazi ni mutero ugeze ahantu bita mikorosi ryo kwa Yobu abanyamabisi bose baca bahumva mikorosi ryo kwa Yobu hamugacubandanya akabarabara gakikama kaje ahantu bita bamwe bakunda kwita ngo ni mu gitwa mugabo iryo zina nyene itaje imbere nyene yabishe bo cubandanya akabarabara ukagera ahantu hari kansoko nyene bita kansoko ko mu Nyarumanga ubushitse nyene shingiro ryacu itumbere nyene ako kansoko nyene birarabana ubushitse. Yes, ni 29 z'ukwezi kw'icumi nyene itari kurumba ni 29 kwezi kw'icumi izoba isaha izotangura saa 9 kugera 6:30 atumiye buri muntu wese buri murundi wese uko gusengera si gikorana n'ishengero igikorana n'cy'umuntu wese yumva kene impinduka amazino mpera z'umwaka kandi akeneye kurangiza umwaka neza kandi yumva kene gusenga n'abandi bantu ndetse anakene guhagarika aya masanganya akunda kuba mu mpera z'umwaka kuko Yesu niwe yavuze ngo nta kibata wasenza turabona ibintu biba tukibaza ngo birire banga mugabo nimba wizera Imana umenye ngo uri ambassadeur w'ijuminosi urashaka gutuma ibintu biba cyangwa nibibe ndetse hari nibishobora kuba ugasanga Imana ikondana wewe rero gisigura ngo umuntu wese atumiye kugira ngo dusengere zino mpera z'umwaka amaturangiza umwaka neza. Okay, kugira ngo tuje tumera nk'abarangiza niki kintu gikunda kubagora umbwire muri izo costume zibiri wambwiye wambaye duhere kuyo Pasteur kugira duce duhereza kuyo kuririmba mu Pasteur hari amashengero menshi azaravuka biza biragirante ku buryo abantu bibacanga ugasanga ntibari ko baranemera n'abasenga n'abadasenga urumva urananirwa
bavuga ko kubatandukanya ugasanga ntibamenye ingene babayo ugasanga bashaka kubaho mu bw'abakristo gusa uko ugasanga bavuga bati barya amahera y'abanyagihugu ibiki n'ibiki umva ibintu biba bihari ni byinshi kandi nawe urabibona kuri wewe biva kuki kandi namwe nikiye kintu kibagora cyane muri ubwo buzima bwo kuba pasteur? Yes, bo uvuze ati bamwe bavuga ngo hari abajya amafaranga, hari abayesko, reka tubivuge mu maja, hari abayesko, hariho aba yes, kandi urumva abanyagihugu birabacanga, abakristo birabacanga, dushake tuvuge gutyo onye ugasanga ntumenya aho wohagarara, ntumenya ingene wogira nte, waza kubwira ibi, hariho ubuvugishwa, hariho ibinye jo bipa kuki. Bo sinoduta ko ibi byose bitahari kuko nibihabaye ubu na kera byari bihari. Nga Yesu nawe cyavuga ntavuze byinshi, cyavuga ngo mureke ugwafu n'uburo bikurane kuko ugwafu ruzokwama n'uburo buzokwama. Ahubwo rero umugenyi niwe azoza kwisobanura shingano mu kigega ugwafu nago heza ruturire. Rero si ntaje na kimwe tuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze nyene bizoya ko no kuri Yesu byari bihari. Mugabo ahubwo umuntu yosenga kugira ngo Imana imurongore nimutumbereza ahantu mutumbereze no kubarezi bo. Ko ibyo bintu byose uvuze sinoduta ko bitahari. Okay. Mwe namwe basi mugogwa niki nk'umuntu w'umupasteur? Kitugora mu buzima rukristo cyangwa mu gikwa cy'upasteur cy'ubwungere. Sinovuga ngo hari kitugora vrai kuko nibitugora Imana niyo kubyorosha nyene ko ari yo duhamagaye. Ariko igihe umuntu agira intege nke iyo uri kurakora ikintu bikakuremera ukumva umenga wohagarika ukumva umenga yego urumva naho uri umuntu uri umusenzi umubiri urawugumana ugumura umuntu intege nke ntuzibura namwe nibiki bibagora cyane. Bo novuga ngo nk'ubu twebwe nk'abakozi b'Imana cyangwa uri umupasteur so uri n'umuririmbyi muri make nk'ikintu cya mbere numva nifuza twifuza ko ibintu byose bigenda ku muvuduko donc binyaruka. Ngabo novuga ngo nk'aka challenge dukunda guhura nako gasanga nyene kari gutumira byikwega bitanyaruka nakantu kuburyo nyene amafinance nyene ngabo nayo urumva urasenga hanyuma mu gihe amafinance yabonetse gwaheze ukagirane ugakora cya gikorwa. Ngabo igikora cy'ubwungere kivuga butumwa ubundi ahantu hose nyene uri kuri podium nyene nonga mu ibarabara uvuga ubutumwa nyene. Yes, ngo nawe uhoruza nkonga muri ville ukavugira ubutumwa. Bo umuntu wese n'umuhamagaro wiwe mugabo sinovuga ngo ndagenda muri semera muga nk'umuntu duhuye nyene nashaka kumuganiriza cyangwa turi muri BC ukamubwira ubutumwa bwiza. Okay, none nk'ico giteramo wowe uri kuragira umuntu urabona turabwa n'abantu batandukanye urashaka kuvuga uti ico twoterereza ni kimwe nkamwe ico muterereza n'igiki kugira ngo ibyo mwifuza bigende neza ko muvyifuza? Cyo tereza bwa mbere n'amasengesho ko na Paul ko novuga ngo iyo musenga nanje musengerwe yago mabwe insigura. Hama ikindi naco umuntu wese arabizi ko buri kintu cyose gikoretse kiba gikeneye amafinance. Rero guterera so kuvuga si vraiment sinkunda kugira abantu ngo zana amafinance girane. Umuntu avyiyumvise mu wenyine aragirane areza gakora. So niyo umuntu arandondeti ngwino usengere ngwino ugirene mwana mufunga afata taxi ngagenda ngakoresha gikorwa uwe nyine yumvise ari cyo yakora gikora yumvise ari cyo yakora naho ndakora mufunga agirane abandanya urugendo. Imana yenyene kimenya nyene bigenze. Yes, mugabo ukoze we ko nigiye kimwe niho nigeze guhora n'umuntu arambye ati pastor numva hari ikintu nokora awonyemerera nka kurira indirimbo nabwiye ati okay numva wo iri house ondondera ndakwerekeye aho nkorera wezuri he amandayikora. Bo urumva niwe yaranyirondera akozwe ko nkuko nawe ni umva ukozwe ko nyene wote washigikwa cy'Imana miryango iruguruye. Okay. Yes. Watubwiye ko bubatse mu buzima bwo kubaka nabwo kubaka kuresha umwikeme uri umupasteur bigenda gute canke nta muntu numwe w'umupasteur ataraba mari? Bo aya sinovuga ko atamuntu abo mu pasteur turabimari kuko nanje harize imyaka ishika kuri 3 ndi mu pasteur umusore. Yes, narubaka atanu mu tano office. None biraborohera kuro urabira kukikuresha ubigira gute canke muri baba uri ni bya bindi bavuga ngo Imana yanyenetse wowe ni Imana nshaka ko umufasoni wanje? Mbona uvuga ko umuntu wese guhura n'uwiwe vraiment ndafise ndimo nakoze sindayirekura.
yitwa narakubonye ndakumenya. So rero bivuga kuri uwo mudame wanje nk'akatemonyaje wowe byagenze ko twamubonye mwarasengana ntabwo twasengana vraiment namubonye hano haraho nari ngiye nyene ndi mu dukorwa twanje twa buri munsi nabuze ko ndashobora gukora ku bintu byo kubaka mu gace gihe nari mu gikorwa cyanje cya commerce nagiye kurangura ibintu nyene hanyuma ndamurengana ahantu mbo ndamuranye ne ahantu mva nyene mwemu nyene yambwiye tumubona gute ujya muntu vraiment n'umutima namwe uradunda ukumva nyene hanyuma bo sinavyitayeho narakomeje manga ubundi munsi ngiye kurangura cyaduhurira nyene ku kirangurwa amaje agomba kirangure nanje ngomba ndakirangure bo candavyihoza je ama nawe sanga yakiretse mugaca ndakirangura ama numva ko yari yagishimye kare ariwe yishimye ndamuhamagana nabwiye ati none ko ikirangurwa ari waje wagishimye basi je ndakirangura naye basi yansubiza mu gitware bo ndavyumva muko ama cabango ngo akironse kizimbutse cyara yansubiza bo cyanda bandanye ne ikomereza mugabo uyundi munsi twongera guhura nyene turahana nimero do telefone bo uyuma turaganira nyene kuri telefone bo twumva nyene turahuje cyane kuntu ntitwigeze tuvuga ngo urumva ngo ndakureheje ndagize ni ibintu nk'ivyo mbona ntibyigeze bibaho vraiment ahubwo tumaze gukomeza kuganira kuri telefone twavuganye umunsi umwe araza kuri église kuri église undi munsi numva noje kubatembera aho basanzwe baba cyo gihe abo mu Gatumba ndagenda kubatembera nyine mu rugo bo bivanye n'ukuntu babibona ndetse n'abandi barambwiye tujya muntu n'umushari wawe n'iki mugabo byari bihari bo cyo gihe tuko tutani bwo twaganiriye maze ndibuka jambo rimwe twaganiriye twavuganye ngo namubwiye ati eske nta kintu wumva ko je naravyumva nyene ko mama niwe urumva arambwira ati warambwira ati je vraiment hari kintu numva po ndambwira je numva vraiment ari wewe nawe ati nukuri nari ndakurindiye je numva ari wewe nyene so turabandanye tegura project mariage n'ibindi ata kintu muvuganye ari juste ngo nta kintu wumva ngo nande ngo naje numva ari wewe aho hari hayeze nk'imisingana gute muzina aho hari hayeze nk'amezi nk'abiri bira nk'amezi nk'abiri Jean mwagize mariage mumaranye nk'imisi ngana gute bo twagize mariage twatumuranye nk'umwaka n'amezi okay iyo bishitse rero nkamwe mugashwana bica bigenda gute bon ntihagire ikintu muhuriza ko kuko urumva bavuga ngo ntazibana zitakomanya amahembe mwebwe nk'abakristo mu bigenza gute nk'abantu bamenye Imana nk'umupasteur nk'umuntu nk'umupfasoni w'umupasteur mwitwara gute okay bo turashobora gusanga hari akantu tahurije ko je ntawo biduta mugabo nk'abantu twakuriye ahantu hatandukanye biri ngombwa ko dushobora gusanga hari akantu tahurije ko mugabo duhuriye kuri Kristo dushobora gusanga duhuje ko twese mwese duhuriye kuri Kristo ni waduhuza twese ubundi bwo mbe uracyari umwigeme urubatse yes hamwe ugomba ngo we n'umugabo wa muhurize kuri vyose uba wihenze cyane kuko icyo bita umushaha umuntu avuka umushaha ugaragara niyo mpamvu nkuru yaruvukiye mu Burundi bacarujana muri Amerika tuza kwisanga aravuga icyongereza mugabo yakurira ngaho ari kuvuga ikirundi kwera iki avuga umushaha ugaragara umushaha ugenda wakira ibintu sero naho umuntu akuriye ewe aho wakuriye naho ubundi yakuriye mwakuriye hamwe mwakira ibintu bimwe friend of uzosanga ari utuntu mudahurije ko mugabo hamwe n'Imana cyusanga magize ne mwatukosoye gahuza mugaheberanira mushaka kwirirwa mushaburaniye umusoze ngo ngikunda vle muri abantu babana nambone muri umwe gacamirwa mushavuraniye nibiba teza gusaba imbabazi n'imbaraga ko sabakoze cyangwa ndagasaba imbabazi hanyuma kabandanya okay tukushimire cyane pastor so namwe turabashimiye gose yego nizere ko n'ubundi munsi mwahawe ikaze muri studio yacu naho muzoshaka kuza n'umufasoni wawe karibu muze muduhe intahe mwigishe abandi bantu ingene bigenda kugira ngo abantu ntibirirwe bashavuraniye yes so nimwa mumva mudukendizoza muduhamagarizoza kandi ikindi naco natwe turabashimiye tubashimiye ko mwatwakiriye turahari vraiment turakorera ngaha mu Burundi Imana iri atwimura ngo tujana handi twifuriza gutera imbere mu gatanga ubutumwa bugashika bugasanzara isi yose ku buryo umuntu wari we wese
akogwa ko nibyo mwigisha kandi bikamuhindurira ubuzima. Yes. Ego. Urakoze cyane. Ego urakoze nawe kandi nizere yuko niyo mwumvise ko afite hari igiteramo bariko barategura ku ishengero iwabo ni le 19 z'uku kwezi hanyuma natonda nivyo urashobora kubabwira imbuga ukoresha bakagenda bakiyabonesha bakaraba indirimbo zawe. Yes. Nambaye twabatumiye muri iki gikorane kizoba le 29 z'ukwezi kw'icumi. Yes, ndashaka biremewe gutanga nimero hano. Nta kibazo na kimwe. Shaka gutanga nimero kugira ngo hakuzazaniye cyangwa ari ikindi wobaza ukambaza ni 68 majana 621 majana 657. Abumva igifaransa ni 68 621 657. Hanyuma urashaka kuja kuri Facebook Pasteur Ciza cyangwa kuri YouTube Pasteur Ciza hose cyangwa ukandika indirimbo Ndakayanga nawe ubona account yacu mukadukurikirana. Yuko muhezegewe cyane nani nayo yatwakiriye BI. Yes, so mushikare nyine gukora partage ikiganiro mukibonye na jeme byose na commentaire yajya n'amakomantere bagatanga amakomantere. Yes, ari cyo umba ubaza azoca bambwira nyine cyangwa tukubwira canke mukagenda kuri account yiwe hanyuma mukamubariza yababwiye ni Pasteur Ciza afise indirimbo mwiyaboneshe kandi ni support mu genre indirimbo ziwe zishobore kumenyekana murashobora kuzikoresha no mu gusenga no mu bindi byose no mu gahimbaza Imana. Eko ndabashimire cyane rero mwese mwatwumvirije hanyuma mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye. Yes.